cyane twashaka kubashimira kubona mwashoboye gufata akanya mukaza ngaha kugira tubasigurire ukungene iri higanwa ryateguwe na KCB iri kumwe na Golf Club de Bujumbura uko riteguwe izotangura ejo. Twabwiye yuko uyu mukino ari umukino abantu benshi batamenyereye, muga iyi club imaze imyaka irenga 6 aho dusangamo abarundi barenga 50% kandi benshi bava mu mihingo yose. Muri abarundi duharuye abantu bava Bujumbura barenga 3. Tukaba dufise n'ugwaruka rutanguye kuza gukina umukino. Benshi muri abo bava mu Buyenzi, abandi bava mu Kamenge, abandi bava mu Bwiza, ku Musaga. Kuko n'umukino nkuko abo turiko bayivuze, umukino ushaka kwerekana no kugurisha ishusho y'u Burundi, kuko ni gake muzosanga mu bihugu byose bitwegereye cyangwa byo hanze usanga ikibuga ca golf kiri mu muji hagati. Ikibuga rero sinzi ko maze menshi abanyesha makuru maze bisi mbona amafoto benshi telefone tubaze ifoto niyo kuri Golf Club. Ikibuga ni ikibuga cy'igihugu. Uyu mukino ushikiwe n'igihugu na kare, abawukina ni abana b'u Burundi, ni abagenzi b'u Burundi, ni inshuti z'u Burundi ziba ngahe Bujumbura. Rero uyu mukino ni umukino utuma ubeshaho imiryango myinshi iri muri kino gisagara, imiryango bita kunda kwita rimwe mito mito, aho ibeshejeho imiryango irenga 100, aho novuga abamambre b'iyi golf w'umukino bama bafasha abana bose baza gukina ngaha, bana banikora bategerezwa kuza gukina ngaha cyangwa gukora bavuye ku ishuri. Bashobora bategereza kuza gukora bari mu buruhuko, bashobora kuza gukora ko turazi yuko igihugu cyacu cyashize imbere amashuri. N'abatashobora kuriha Minerval turafise uburyo mu bantu bose, abanyamahanga babwiye dufasha kugira dushobora kuduza ubugwaruka n'ubwo Burundi bw'ejo dushobora gutera imbere, ruve ubukene, kugira dukurikize ibya mbono kazoza y'umukuru w'igihugu, kugira mu 2040 tuzobe dufise ubugwaruka bwinshi bwize maze dushobora gutera imbere. Murakoze. Murakoze. Kimwe kijanye n'abibaza ko hakina abantu bose gusa. Ego mwari bajije ico kibazo nanashije kucishura. Navuze yuko abantu barenga 50-80 bari muri iyi club, benshi bake cyane bavuka Bujumbura, abandi bose bavuka mu misozi twese iyo tuva abavye bacu. Hanyuma navuze yuko ugwaruka rukina kwa gusa. Iyo dufashe ugwaruka ntiturabe yuva. Navuze ko abantu benshi bakina arabo tubanye, abo mu Buyenzi, abo mu Bwiza, kire tuvuze yuko abantu bose abo ngaro batunze. Mugabo ngaha abantu ugwaruka rukina kwa gusa, abafasoni bariha sinzi bavuga discount, turagabanya igiciro. Abafasoni barafise amazi 6 yo gukina batariha. Nibaze yuko rero nariko nanasavye nuko mwemo dufasha kugira promotion y'uyu mukino. Uyu mukino umaze iminsi ufasha kuduza ibendera ry'igihugu, malgré ibintu biko aravuga muri sous-région, aho kapitene yavuze aho twaba 3 muri Kenya, no mu Rwanda twaragiye twaba 2 bunye nuko atayivuze, aciye ameze imyaka atari mikeyi. Burundi buri kuri niveau nziza muri East Africa. Mugabo rero ifako tubandanya mudufasha guhimiriza urundi rwaruka, abarundi babone yuko ngaha bashobora kuza, hariho amafacilite menshi, na ahantu murashobora kuronkera akazi, ashobora kuronkera ivyo kugura dazi ivyashara vyiwe bitarenze kugorana, fasho usanga yamahera bavuga kugira bavuga sivyo. Sinzi rero yuko nashobora kwishura neza ikibazo. Murakoze. L'objectif du tournoi, c'est KCB qui essaye de promouvoir le golf dans toute la région. Donc il y a 17 tournois organisés par KCB dans toute la East African Community pour promouvoir le golf et pour rassembler tous les meilleurs golfeurs amateurs pour la finale à Nairobi. Il n'y a pas d'objectif financier là derrière, ni pour les joueurs, ni pour la KCB. C'est un objectif de promouvoir le golf et justement, dans tous ces pays, d'amener le maximum de gens à participer. Et bon, l'organisation du tournoi, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué aujourd'hui, la catégorie junior, la catégorie élite a joué hier, et demain ce sont les catégories membres,
ladies et seniors qui vont jouer demain, donc de 5h30 du matin jusqu'à 14h30, tout le monde va jouer. Ça, c'est l'organisation pratique. Je voulais compléter mon ami. À part ce qui concerne le jeu, avant de jouer, il y a KCB qui finance le tournoi. Ils mettent beaucoup d'argent pour promouvoir, comme l'avait dit le directeur, promouvoir le jeu, attirer plus de Burundais, plus de jeunes, et que ce soit un sport inclusif. Pour pouvoir jouer sur ce terrain, le Golf Club du Bujumbura a besoin de moyens. Et c'est à partir de ce genre d'activité qui nous permet de pouvoir garder nos staffs. Nous avons plus de 100 familles qui survivent grâce au terrain, grâce au golf. Peut-être le capitaine avait essayé de parler de l'équipe élite. Nous avons aussi des gens ces gens-là que vous voyez, qui prennent des sacs, qui sont payés par heure. Donc, s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas des membres, disons si c'est fermé, ces gens-là vont partir où? Donc, côté social, le golf participe dans la vie économique du pays parce que ça aide à diminuer le chômage. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'il y avait là. Côté physique? Côté physique, c'est un sport très physique. Il a expliqué qu'il te faut 3 à 4 heures. Pour t'expliquer, moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté d'aller au gym. Je marche minimum 10 km ici. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui marche souvent 10 km à Bujumbura. C'est l'avantage que nous avons dans le pays d'avoir un terrain tout près au centre-ville où tu peux venir s'amuser, te concentrer, faire le sport. Et tout ça combiné avec, comme il avait dit, pouvoir discuter avec les gens et être dans un endroit harmonieux. Playing golf, where it's a very diversified profile of people, both business, those who are working. We have senior citizens. We come together and we share ideas. As we play golf, we're interactive. We are able to also exercise. I think if you're doing an 18, it's not less than 10 kilometers. Yeah. It helps you with concentration and also relaxing from other activities. Yeah. We are ensuring that at the end of the year, we are going to bring and play our part as KCB in bringing together the East African community to one place, where we'll find all the East African members from Uganda, Sudan, Tanzania, Uganda, Burundi, and DRC Congo. We come together as businessmen and participants and share on a common platform. Yeah. That is what our opportunity is. And we create a sustainable environment in terms of contributing to the integration of the East African